reka mbanze nakire twakire CEO. Twakire CEO. Nizere sinzi ko navuga mwaramutse cyangwa mwiriwe mugumenga iyo ni mwiriwe. Nizere ko umeze neza bro. Ni sawa meze neza. Ameze neza ndashima Imana kabisa. Imana ishimye ko dutewe iryo teka ryuko ubana natwe mu mwanya. Murakoze cyane. Aho rero aha ngirampe umwe wese ijambo kuko gusa ukunyene ngirana abapange mukurikirana bariko mukurikirana ntihagire ubusimba uwundi. Mwambara gatoya kubera yuko byinshi nakurikiranye hari byinshi byavuze nari kumwe namwe bamutangura nibaza ko kinza ari ushaka kuhita wishurira ko yego ufise ikibazo kibaza hanyuma niba bitahoya n'ibibazo niba ari cyatishwe neza kuyabandanya akazi nari ndimo kandi bumva ko nabitavye ndashimira abantumiye kandi nabagamburukiye pange tubaza ma Binge none sinda bipange. yego okay jewe nashaka mpe umwanya d'abord tubaza byose mu rupfasoni abantu bakuru nuko bimeze gose turakuze nta mwana arimo ngaho Udashira mu rupfasoni baca mu manura nta nakimwe. okay nza kubanza guha ijambo Amipro amami ijambo Landry Promoter amami ijambo Isaac TV Isaac Classic hama wewe kuko abandi baraza kuca babaza mu nyuma muga rikamanze mbaze aba bari principal kwanza banze bagire icyo bakwajije kibaba ki Divin. Bon, ko mwavuze yuko notangura reka ntangure. Auguste mwiriwe. mahoro Tawumeze ubwa mbere jewe nari nsi ibibazo byo kukubaza ariko ubwa mbere ndashima igikorwa mwakoze cyo gutegura Irebe Best Influence. Bon, nk'umuntu afite vision ndakuzi kandi turamaze no kuganira ibitari bito ariko je nashaka mbaze kino kibazo. Nabonye LC canke Greta hari ibibazo batashobora kwishura kubera byari bibarenze bumva yuko bohava bishura ugasanga baradekoni. Ikibazo rero canje kiravuga giti icambere Auguste vy'ukuri nk'umuntu yateguye igano wari uzi yuko jewe Landry na Mona turiko tutoregwa ubusa atanyungu bizotumarira? Ico ni kibazo cambere. Nimba wari ubizi ni gute mwemeye kwakira amavideo yacu mu nyuma kandi nawe waranadusigiye tuzirungike baranaziposta babwira abantu yuko turi muri final ariko ku munsi wa final mubwira abantu yuko twebwe twakuwemo kubera twatanze video après ariko izo video muzipostingira rimwe n'iz'abandi. Ico ni kibazo cambere. Ikibazo ca kabiri kiravuga giti ni gute mwemeye kuduposta ku mbuga zanyu muzi yuko amajwi yacu n'ubwo abantu bodutora atazokwigera abwira ico adufasha ahubwo ari amajwi y'imfagusa? Ni gute mwemeye yuko muza guposta imbere y'abantu bari muri arena mukavuga amavote uko yari ameze ariko umunsi wa final ayo mavote mutigeze muyaposta n'ubu akaba atanumwe ayazi? Murakoze. nishure banza wishure kuri ico hama weje kwishura ico donc kugira iyo point izo point yakubajije hama ukurikira cabaza umwishure kuri point zikurikira azoba kubajije ko. murakoze sabira meraje mukazi kandi ashima cyane basubiye ko abikaje bigano para yuko bari mu Burundi abagambere habaye kandi baza ko byoroshe cyane gukosora ku cyaje size ko umuntu ahura abantu biroroshe gukosora ikintu gihari ariko biragoye kwiyumvira icyo uzokosora. Nimba habonetse ibyo tuzokosora yari intambwe ikomeye gushima umwe wese. Nimba dukora mu bintu rusange twikunde twebwe ubwacu tujye kwimara ibyacu
ahubwo twumve neza ko habona isi dukosora ibintu bizokosorwa byo bigende neza. Hari hakwiye kwishurwa kuri live ubwo bavuga bati uko je naje ngo n'abandi CEO wa RBFM cyangwa RB company umujeni abantu bose ariko ngaha turi generation twese impamvu nabitavye nibaza ko atari bose muhamagara kuri live ngo bazi, ariko je kwa navuze ati abana bajene nka jewe harimo abantu bose banasumbya byo kwarakora kusubira ko ndakora kugeze ku ntambwe ko dushaka kuganira tukayanga nuko je tuzogera ku bindi, ariko nimba atari ukwikunda iwacu nimba ari rusange je ndiko ndakora ikintu muri rusange nkora ikintu gifise inyungu rusange bisigura iki? Abantu benshi bariko ngana bari mu bihugu bitandukanye, iyo uri kuri mu bihugu urashaka kuronka ikintu cy'idolari ushobora hariya mu gaseke mu ntuze hariya mu Kinyankongi hariya hepfo ukagura agaparasera cyangwa ukagura ibugarama mu mezi 3 amezi 6 usanga cyabaye $500. Nimba uyu munsi je nshobora gushora nkavuga nkaho gase nshora amafaranga ya nta muri iki kintu cyiyumviro agishira mu ngiro nakishano kikaboneka. Abafise umuntu nka Mipro yatanguye umwuga ndamubona turi inshuti turabagenza akabona irere yabaye avuga ati Auguste ni moferi nubwo ari CEO ndazi kari umuntu amatugani, ariko nabivuze bivana na faso y'umuntu abayemo baje gushimira ndi promoter sinkore karanyumva ndamuje nubwo afise agashavu keshi, ariko nabonye uyo yanditse nubwo yandibwo nta gusubiza nako arutwazo naranje kwanza tubuze nzo gusubiza nawe akunda gushimira uyo wanditsemo. Ariko rero reka ndavuga nti nitwashaka iterambere nitwashaka kuba nk'ibindi bihugu turi professionnel ivyo navyo kugira ngo bibe tugire kwihangana ukwizera no gukora. Ufise ibyo bintu bitatu nta mituma mu uzogira uzocika intege kandi umugazo guca intege je maze guca mu bintu byinshi cyane binci intege n'abanci intege turagendana kandi tubirigwana kuko ntihagaritse kubera iki ufise ibintu bitatu kwizera gukora bisigura ko icyo gihe umuntu ariko arakora ibintu afise ukwizera kwiwe no gukora nuko atacika intege nta na kimwe kimuhagarika. Kintu hano mu bageni twese turiko twingaha rero kwicyo cyo za Mipro karabaza ni kibazo ciwe kubiti ciwe si kibazo gusanga cy'abandi bose ndabivuga gute rero igano ryatawuri mu hantu 23 abantu 23 muri demi finale abaje nabo baje kureba uko byagenze nimba bakiri muri finale nibashitse muri finale baraje hajya nabo nyene babwiriwe hajya ko ntawagiye kumanuza ngo avuge ngo ibi nibi kandi babwiriwe hajya kandi mumenye buri higanwa bigira amategeko cyangwa nicyo n'uburyo rigenderwako cyane ibyo umuntu abayiza ahandi. Ikintu kiri wacu mu Burundi tukuri ikintu cyo kuva ngo hayo buri higanwa ngo turaziranye na runaka jewe nimba nje twagana ibisanzwe, ariko tugeze mu cyo mu gikorwa tukavuga ni iki gikorwa ni cya RB FM nayo ni radio iribiro mategeko radio imaze kwitwa radio ntibikiri y'umuntu sinzi ko mu bitaho icyo kintu ibanze ko iri tw'abanyagihugu. Sigura ko rero nimavura ibintu byose nakora muri staff umuntu yampaye ikiyumviro ciwe cyangwa kiri cyasaba naravuga ati ngiye kubisaba muri staff suko nafise uburenganzira bwo kuvuga ati Mipro tanga video bunyene kandi bashibeshira Landi promoter tanga video ibyo ubwo burenganzira ndabufise jana kuko nawe ndi mu nasaba ruhuca, ariko bitewe nico dushaka kubaka iwacu ariko tugitangura umunyi mushashu tera amavu nibyo ndashimageta bivuze ko, ariko nuko abantu rero yitwa tureba mu nyugu yabeshi umuntu nka Mipro abayanyerekera message kwingeza cyabati ariko nababaye kubera iki kintu kandi ari kubitaho, ariko yo umubabaro wose umuntu nka Mipro twubaha tuzi yubatse izina ari muri ibi na biriya niba yumva ashaka ko ikibazo ndakirasa ku ntego neza ba ndamuhaye iminsi 3 yo kuyumvira uzoce mumpamagara muri bene ngaha tamaye tuwaju yumvira niyo ashaka kutumishira ikibazo neza wazi
ashatse kumenya yuko iki niki kimwe ko turi ku kindi nukuri ndamuhaye tuwajuru yiyumvire nk'umuntu aciye ubwenge ndabitswe aciye ubwenge nk'umuntu w'umunyeshaka umuntu ariko arakora cyane jewe nzobitaba na staff yanje na president staff ndamuzane meme na president wa jiri Pierre Nkurikiye muzane nubwo muna turi nganda bazane ariko ndamaye umwanya wo kwiyumvira kwanza mbere yuko avuga ibintu byinshi cyane ahantu hose abanze iyiyumvire nk'umuntu basha kubitize yumve uburemere bw'ikintu caraye kibaye aca abanza arebe n'inyungu rusange gifise aca areba nawe ubwiyo nitwashaka kugira gushaco gitera imbere itutwe twireba ubwacu twe tureba inyungu zabeshi kuri ya mikoro rero aho kintu mvuze je nk'umuhost nshingira ikibazo numva nobaza kuko numva kigo kibazo cyane mu commentaire uvuze ngo afata kanya yiyumvire ubishize muri essence harandi masezerano mwagiraniye imbere yuko yinjira mu higanwa yuko niyagenda akavuga ivyakozwe nk'amakosa muri higanwa azofungwa cyane ibizoyasa ubu yiyumvire kubera nzi neza azi event icarico azi cyakozwe icarico navuze nti ikiyumviro cyageze ahaboneka kiroroshe gukosora ariko kwiyumvira icyo uzokosora nicyo kiba kigoye rero nitwajya mu madetail yavyo byose nk'umuntu nka mikro aciye ubwenge kandi nzi neza ko azi ibintu arimo tukaza kwivuga kuri live mpamvuze ati zizo twaju nzogaruka sinzoreka kwitaba ko nitavye navuye mu kazi navuga nti sinoza kufata abantu bantumiye nawe ntukubiri kose tuba turi abantu nk'abandi siko bimeze none umuntu atanze umwanya ni mugabo uyu mwanya navuze nti reka je nze nitavye mubone ko nitavye Hamami Pro ndamuzi turazinanye twaragendanye twararirwanye turi inshuti mbere yuko mbase turi inshuti kwanza ubu muzima busanzwe impamvu mvuze ivyo nuko nzi ko muri ya mipro ubwiwe harimo umuntu ushobora gutangazwa n'ikintu cyuko awewe hari ibintu yigeze kuba nicamo ko hari ibintu amipro akora byagutse atari uko abikora ko bimuha inyungu ariko inyungu yabeshi nimba iki kintu koko nabivuze ikosa irashobora nta kintu cyera ngo nabivuze arabisubiyemo ariko eske ko twege no mwanya muri staff y'abajiri yabiki itwanakorana tureba amakosa dufise twakoreye abo turi kume nayo badukoreye hari turatangaza no mwanya irebe kapane yasoye itangazo no muse gushima abashitse mu rubanza nabitavye rubanza ubwo natubwaje turafise ivyo tuzovuga tuti hari ahantu tutitwaye neza murabizi ibintu tukibitangura bimeze uku akaba ikintu patience urumva kuri kureba deka mbabe abantu impamvu bakoze iki kintu impamvu cye mvuga nti kuko nzi amipro wariwe kindamuzi gusumba mwebwe musi muri ngaho amipro ndakubeshera ndakuzi turazinaye kunzi amipro kuburya tumuzi gutandukanye muzi gutandukana ya mipro uno musi imyaka ibaye 14 tuzinanye twirirwana maze imyaka 3 muri Amerika imyaka 10 twari kumwe turateska mu Bujumbura je nawe turi kumwe nawe bisigura ko rero umutima we ndawuzi kwera kwenda kuzi uko ameze ndakuzi gusumba uko kuzi kurusha uwe wowe bityo bona rero ndira gato Augustin mbere ko tubandanya ngaho twese ibituko turavuga ni inyungu rusangi za entertainment yacu entertainment and culture by'umuziki by'Uburundi mu bisanzwe ni inyungu rusangi cyo gitumubona ngaho araba entertainer kandi gusa amazigiye rero ubutumvirije ibibazo bobajije n'inshuri kurishura ni ibintu bidahuya cyane kuko ndumva hari gihe uri kurerekana nko mengo kumunyibutsa kugira umutima w'akarangamutima gukunda igihugu no gusapotinga kugira gukora ibintu mu nyungu rusangi ariko mwibuke nawe afise brand yubatse imyaka myinshi
wovuze ko muzinanye imyaka 10 ava natwe nuko nanje mbona uko nanje tuzinanye imyaka 10 ava rero uvuze uko aho uri kuragira Isaac TV nabo baziranye imyaka 10 ava rero uvuze uko uri kurashaka kwerekana nka umenga uri kumwigisha gukunda igihugu mu gihe tuzi ko twege turi abana bato natwe yadusapotinze kubw'ugukunda igihugu atana 10 tumuha ibi ariko aravuga ariko agwanira agateka kiwe nico gituma ku rundi ruhande wogabanya kwerekana nka umenga amipro canke abandi bariko baragwanira agateka natumvise sinzi abandi baraza kuvuga muga igeragezo nawe uzitwumve navuze inyungu rusange savuze iby'igihugu jewe ntabyo igihugu navuze inyungu rusange n'izigihugu reka dukorera igihugu oya inyungu rusange nubwo radi ngaha muri Amerika za Afrika barakugira inyungu rusange ushaka inyungu rusange n'abazungu bari ngaha nyene tugasanga inyungu none irebe best of France yari international yari Burundi tuko tuvuga ibintu birokare Augustin inyungu rusange rero mugose yavuze igihugu je nta gihugu ndavuga navuze inyungu rusange nanje kuri twega bene gihugu bibi b'abarundi abarundi ntabwo twavuze au niveau international kuko ijya ebe influence ntabwo twabonye muri hana twabonyemo aba influencer b'abarundi bandanya muga ukoreshe imvugo idashaka kwerekana nka umenga bagenzawe nibakunda igihugu ko twese turagikunda wabyumvise icyo bavuze nakubajije hari igihugu navuze mu kanwa kanje cyavuze inyungu rusange kugira ngo inyungu rusange neza inyungu rusange ni jewe nawe twe tubaye batatu ngaha bane ntituri igihugu turiko tuvuga iby'inyungu rusange muri twebwe kuko hari abandi bantu bari kubararima badakora kuri two turakoreramo hari abandi kwarorora umva bose bagiye hamwe no bagira igihugu ubwo twe turi inyungu rusange y'ibyo duhuriyeko diva sinzi ko twobaza ibibazo then si wakatwishura ko yarafise akanya gatoyi si yo twishura ya muga yishure ibibazo yabajijwe muninjire mu zindi ntuze mu zindi kado profit n'ubundi mugabo yinjire n'ubundi yinjiriye hagati vraiment tumurenganye yinjiriye hagati reka tumubaze ikibazo utaza kwishurwa ni waza kureklama so nkuko wavuze ko hagira bipange ko dukurikirana mu kubaza ibibazo sinzi kutangura okay uko dutonze atangura wowe Amadedris Isaac Marandri Gina LC hakurikira Landri mu bisanzwe hatakurikira Landri mu kumwe nayipanze gadira dutemwa nanjye mvuge mwamaye ijambo murakoze mwiriwe ukurikiza umunyamakuru ndakubujije rinda nibarize nce nigira sinda musigare mu bwanyu yibarize mwiriwe Augustin mwiriwe neza jewe no kuri bavuga ngo je fais partie de la liste sinari nkwiye no kwidoga muga James ikibazo kimwe gusa est-ce que mushobora kuma umuco ku marezo yoba yaratumye à la dernière minute muhindura je sais que bashobora kuba hari amarezo personnelle canke je sais pas muzo bitanga ko umuco hanyuma muga mushoboye kunyishura ngavyo ndyohera kubera ko mwarahinduye jury à la dernière minute n'abajury bakabimenya ari jeudi urubanza ruba vendredi aba president mukabahindura kuko twebwe turi muri competition mwatubwira jury y'abantu batatu canke bane si je ne me trompe mugabo tugeze hajyanye dusangana abantu seti et puis aussi ugaca usanga muri abo bantu bose mwongeye ko kuko hariho ibintu biba biboneka par exemple nk'umuntu yakoze afise amavote menshi nyamba yari Fanny Lavine ivyo bavuga gute ntibinyegezwa mugabo ugaca usanga ku yandi makritère mwarafatiye ko nyamba par exemple jewe ndi muri jury ntanze amanota 10 ugaca usanga muri babandi bashasha mwongeyemwo batanze nka 30 ugaca usanga hari ama incohérence et pourtant ugasanga ni mu bantu bashasha mwongeyemwo so est-ce que y aurait-il une raison particulière nuko natwe turi muri competition mutigeze mutumenyesha yuko mwahinduye jury iki kugira tubimenye kuko nibaza yuko on avait droit yo kumenya ibintu byose ama déroulement et puis ishakabiri kubera iki nyamba mwari mwatoye jury mama wanje ego shaba mukongeramwo nabo oyi kubera iki dès le début de la finale mutigeze muza muri erekanati
uno munsi amavote yigeze yagiye aragenda uko iki ntimuze kumbwira ngo mwarabigize kuko twabimenye amavote mwagiye kuyatanga ngo ara dernière minute muyaha jury kandi mwayatanze uko mwebwe mubishaka genre ngo sinzi nyamba mwatanga igipapuro etuhanditse ko Fanny Lavine yaronse 2000 na uyu yaronsaya so y aurait-il une raison particulière nyuma yaratumye mugira ivyo bintu byose tubazo twarutwa murakoze kijanye na jiri ni ukuvuga ko bajya bose mwabonye mwaratanguranye gusa hajya jiri n'ibanga abantu bari ngaho bose barabizi iyo amahiganwa muri karaba hateza ko hariho ibanga rya jiri kandi jiri ikintu gikomeye cyane kuko nigasambura amanza ku cyo kintu cyo turagitahurana ko cyane ijya aho kuva twagatangura ya kontre ya mbere bajya abantu mwabonye barabikurikirana nta kimwe bataronka ahubwo ikintu tutakora gusa twabahuza ngo bamenyane twebwe nk'abantu twashaka ko ibintu byose bizogenda neza kandi giteza ko abantu batatu shika abantu 7 shika 9 shika 11 cyo murakizi uvuga mu gihe nta muntu ashobora gutwara demi finale kwacha sawa atware finale cyo gihe azaba yamenyeranye n'abantu bari mu higana tungaza ko tugitahura na dive y'abantu bamaze kumenyerana icyo gihe ntihajya ubona sanga ahubwo nawe urabigize n'inyungu kubajya abantu bariyongereyeko jewe usanga nk'urugero karahubwira simvuze ko ndabihamije ndavuga ati ushaka usanga warabirose k'inyungu cyangwa ndakabironka k'inyungu kubera yuko rozi icyo gihe bo cyari gikomeye bajye ntibaje ngo bidumbukizemo uko nyene ibyo bajya baronka no kuri demi finale najya barabironka iyo tubaza nasiga amasaha 18 twabikoze tubibona kugira ngo bace bamenyana rero bakorera akazi hamwe mugabo uje bose bakorera akazi umwe wese urugero urabona nk'isana wadi yo twarayitegura abantu baji bari mu bihugu bitandukanye ziya ndibozi torego usanga abantu batatu bana rero bari hajya ubwo uje bari beshi babikoze icyo cyaje bibaza ko ariko kimeze kandi bibaza ko twari nukoze twagiteguye kugira ngo turabe yuko abantu batumenya n'abandi he urandabire ko bimeze uragira gutse ibyo muca bitaho bo biragoye gutahura mu gihe tuba dukora kubashimishije n'ibyo warose kiri kibazo bagije ni ikijanye icyo cyaje gisubize ko hari cyo watahuye ko kwazo byamba na ikindi bon sinabitahuye muga numvise ibyo wavuze mugabo ni bon ntaco bandanye nakubwiye yuko bari bahari kuva wanawufise n'ikibazo tibabaje atazi mwebwe batanguye gute bakaza bashaka gusanga hari amanota batoba kandi barimo yafise bayagabanura mugabo bajya batanguranye natwe ahubwo gusa ntitwashaka kuberekana bitewe nuko tutashaka ko bamenyerana n'abandi bose kugira ngo finale turonke ibyo dukeneye biri mu muco mugabo tukiri kuri ico ca jury nyene Gawogast est-ce que turahurije ku kintu yuko hariho umuntu ushobora kumutwara kuba umujuri dans un monde d'influence ugasanga ntanatahura n'ivyo arimo bajya abantu bose bari hajya bari urabona nka Big Zoe niwe twongeyemo est-ce que kweli ntavyo atahura bajya abantu bose bari hajya bizara bitahura mugabo muri ko muravuga ngo ntitwashaka ko abajuri bamenyana ngo hagati yabo gushika yaho abantu bose bari bazi umujuri umupresident wa juri uwo ari we ukaca usanga ngo yahinduwe ku munsi wa nyuma ngo si wakiri president wa juri est-ce ivyo twobibona yuko ngo mwashatse ko batamenyana canke twobibona nk'uko abandi bose bariko barabibona extérieurement nibyo navuze ati ntashobora gutwara zose amavuze zose ngo zitware zose kubera yuko twase kiya kintu cyo kugira ngo nkabe muzinanye wowe cyangwa ziranye na Auguste jewe cyangwa ziranye na Simbizi twashatse kuko twari twatangiye finale izogenda ku demi finale izogenda uko sinzi kuri ko yitahura icyo kintu niko cyari cyapanze kandi nibaza ko atacyo kishe usije ko hari cyo cyakijije ahubwo icyaje numva kari icyo abaje kindi cyo Amipro connection yakunze yarindiranye ikibazo ca mbere cyane bakindi
ikibazo cari mavuze cy'amafoto je ubu connection yakunze sawa rindira ize kwishura ucugaruka gatoya bishura Augustin ikibazo cy'amafoto wabajije twebwe n'ivyo mpamvu navuze nti usibye kubahiriza ubutumire bw'umuntu kuko hari igihe umuntu anasije mu kiganiro mu bibazo ngo nagasuzuguro cyangwa n'ibiki kuko staff buri kintu cyose kirafite staff nayo ni nkuko mu gihugu usanga buramabarira mu gihugu usanga habaye amatora ugasanga leta yashizeho icyo bita seni bifite ubwigenge bwo gukora 100% ibintu byose sibyo gadiva ni kuvuga rero seni mu gihe umanya wose seni iba ifise ibintu iza gutangaza leta ntacyo kuko na leta irinda icyo seni itanze icyo kibazo bagije rero ku munsi wa gatatu mpamvu bavuga ati iminsi ku munsi wa gatatu icyo kibazo kirongera inyishu kandi tomoye kuko navuze ko muri hariho staff yategura ivyo bintu byose yakora ifise n'amategeko yashizeho binyerekeye byose ndabivuga ariko ibyekeye staff indani sinza kugenda kuza kuri staff ngo ndabinjire mu gihe batara nkuko nababwiye ko na leta yafite uburenganzira bwo ati mugira amatora muheze amatugiharurire mugo hariho seni niyo nyine itangaza ivyo bintu mugabo jawa karimo ntamvuga hama abandi bacha babandana mugo urazi ikibazo kihari ga August nuko niyo staff washizeho canke seni ukuri kurabikarisha vyose nuko meme entre kwari wose n'umvikana no yumva sinavuze ko ari seni natanze urugero washatse kutwereka genre n'amatora etu oui mugabo le souci c'est que niyo staff ntitarahura nayo ntiyari tahura n'ivyirimwo so tugiye kubiraba je veux pas dire n'ivyo abandi bose bariko baravuga canke iki n'ubundi ngo muzobisigura mugabo le souci c'est que nabo bari mu staff nabo mu jury nabo baki bose nabone ntibazi n'ivyo bari barimo jusqu'à la dernière minute kuko ibintu birinze bigera aha abantu baravuga they keep talking so the moment wewe nka president canke CEO wayirebe watoye staff canke ntumbaze bagatorana hagati yabo sinzi ngene mu babipanze usanga abantu ntibumvikana hagati yabo aribo twebwe twari muri competition twari duhanze amaso bari bakwiye ahubwo kubasude bakavuga bimwe mubwo usanga à la longue ntibariko bavuga bimwe après 2 heures de competition murakoze oya ahubwo hari ikintu numvishije ko ntibumvikana staff ntiyumvikana sha August burya ibintu birinze bimara safe 24 heures nukuri ko Imana simaze kumva biki ahubwo urafise ubwo se ko doha makuru mashasha ndazi ko ufise nimero yanjye rambarira ahubwo nibindi okay ikintu nogira amipro yakorotse mukiriko muramwishura sinzi ko yumvise ivyo yishuwe sinzi ko yemeranije n'ivyo yishuwe byose ari okay dusimbe ku bandi murakoze jewe sinobesha ibyo banyishuye sinigeze ndavyumva kubera aga telefone kaje kaba decharge cambanza kugenda ugasharge niyo mpamvu nariko ndumva bino bibazo vyariko birishurwa hari ivyo natahuye ariko hari n'ivyo nagiye ntatahura je gusa ico nashaka kuvuga jewe vraiment personnellement ndabisubiyemo ndashima cyane initiative ndashima cyane igikorwa cakoze ariko navuga neza ati nivyo nta nyambi buragahunze ngo bitahizwa muri edition ikurikira nukuri two dukosa twose tuzoba bazogerageza badukosore kuko reka ndababwira ikintu kimwe nimba bagiye gutanga Ballon d'Or ntibashobora kuvuga ngo ino Ballon d'Or tugiye gutanga uyu nituza kuyimuha kubera ngo hariyo ngo ikosa yakoze babimubwira urumva izo critères nimba atigeze azikurikiza babimubwira hakiri kare ntarinda araja no mu bahiganwa ariko guhiganisha umuntu uzi yuko ata nyungu n'imwe ivyo yokora byose ari mfa gusa burya na August wowe hirya hejuru nawe ubwiwe ndamuzi n'umuntu akunda entertainment ndamuzi n'umuntu akunda ibintu vyo yuko bijamwo umuco
nawe ubwiwe ntiyoryoherwa. Ico co ndakizi ya 100%. Sinzi ivyabaye yuko August abizi canke atabizi, ariko gusa ico mvuga jewe ni iki: hari utuerere twinshi twabaye muri finale dukwiye gukosorwa. Yego sinavyanse yuko twe twatanze amavideo duteba, ariko navuze yuko video zacu zaratanzwe, baratubwiye tuzitange nubwo twari dutevye, baraziposta, barandika no ku ma platform. Yaneratanga umuco na Greta yaje aratanga umuco, ariko sinobesha kabisa yaba umuco Elsie yatanze iwanje yarimwo yaba umuco Elsie yatanze iwanje warimwo amakenga menshi, domem Greta harimo amakenga menshi kandi gose, uravyumva. Niyo mpamvu mvuga nti August kwaje ni vyiza yuko uyu muco jewe ashobora kuwumva. Je nshaka gusaba nsigurire ingene bahiganisha umuntu, urumva, bahiganisha umuntu agashika muri finale bakamubwira ati himiriza abantu bagutore, ugahimiriza bazi neza yuko amajwi warayimfa gusa. Impamvu ndiko mvuga gutya bukebuke nuko namaze kwinjira mu nzu, ariko nimba bari bazi yuko ivyo bintu ari vyo bazotwereka muri finale, bari kubaha amazina yacu bakatubwira ati mwebwe burya amavideo yanyu nubwo moyatanga, nubwo amajwi bo batora ayangana gute, ntimwemerewe duso muka hanze mu muryango wa Ahera. Nibaza yuko izo nimero zose urazifise. Yarambwiye ati mu mavote wasumba n'abafani na kure, ariko icagukuyemo ni video warungitse utewe. Ndamubwira Greta, naragusiguriye ibibazo twagize vy'amavideo, ndanazirungika muraziposta. Ikikwereka yuko jewe reka ndabikubwiza ukuri, singiye kuvuga nawe umuntu, ariko iyo uri muri organisation runaka, umuntu akakwandikira message uramwishura kugira ngo amenye yuko wabonye message. Naramwandikiye message nigeze ayishura, nivyo August yaranyishura kandi amushimira cane kabisa. Ariko hari abantu je nandikira ama message ntibanyishura, ndiko ndababaza, uracumva. Elsie yaranyishura, Imana imuhe umugisha, ariko ndasubiyemo, ariko twebwe abantu twabwiye badutore, ingene twashoboye gusensibiliza abantu, twabwiye ati mudutore mugire iki, twariko duhimiriza abantu tuzi yuko amajwi azoba ari impfagusa. Mbega kubera iki mutigeze mubitubwira hakiri kare? Shano kuri sindababeshi, je kweri narababaye, ubwo ntari kuba uwa mbere mukangira uwa nyuma nkaronka 0, ariko apana kuvuga yuko nakuwe muri event, nakuwe muri finale muri competition nako kubera ngo natanze video ntebo, kandi batigeze bambwira ko nakuwemwo. Uravyumva, batigeze bambwira ko nagize ko nakuwemwo. Rero jewe no kuri personnellement ku ruhande rwanje sinobesha, ndashima kabisa. Burya jewe ibi bintu vy'ama competition kabisa ndabona yuko hageze ko ndanabivamwo.
nikorera umwuga wanje umbesheje kugira ngo ejo canke hirya y'ejo sinzoze gusanga hariyo umuntu tutariko turahuza kubera amakompetisiyo. Nukuri kw'Imana jewe vraiment ndubaha igikorwa c'umuntu aba yakoze kubera aba yataye umwanya, aba yashizemo ubwenge, aba yashizemo amafaranga n'ibindi. Ariko Auguste ico no mubwira nk'umuntu jewe mu myaka ndi muto kuri we, ariko next time azara naraba ati aba bantu turi kumwe ejo ibintu vyanje ntibazohava babinyicira kuko sinokubesha. Hari n'abandi banatowe nabo nyene bafise imyidogo mu kanya, hariho n'uwatowe nabonye nabo nyene yariko aridoga, uravyumva. Gusa Mane baho umugisha kabisa, Mane baho umugisha. Amajambo yamaze kuba make, bakoze. Bakoze amiko jewe nibaza ko best abantu bajyanye ko tujya mu kazi cyangwa ibindi dukora tumatsa abantu kandi hari abantu nta bururuntu. Nibaza ko naho murabizi ko amasaha y'inhoro nari mu bundi wacu n'ibirura, ariko ko igikorwa cy'izina cyabaye ejo ku gatandatu haheze cyane abana bashaka ndi ku kazi, ariko bishimye ndabizi ko baramu raporo kabikora ndumva ko babaye kandi cyane akabanda gatahura ari mukora gunda bivuga kuko narandi nawe nafisa akababaro kuko nundi wese bari kandi bashogira akababaro kuko naje ndi umuntu nk'abandi, nibaza ko umuntu aguma ari umuntu uko bigenda kose. Nibaza ko nuko nabivuze ati mu gihe staff umwanya wose dufite mubonana na staff ku munsi wa kabiri, nibaza ko umunsi wa gatatu nzaba mfise umuco w'ibintu byose biri muri staff, byaba ibyabaye byiza cyane byagenze nabi. Ariko niyo mpamvu ariko natevye no kuza mino mwa kino kiganiro, ariko ndavuga nti nasiba murava mona kuna nasuzuguye, ariko ntivyari ngomba ko ndakiza mu gihe ntari bwegeranye byose ibisabwa, raporo yose uko ingana, impamvu iki cyabaye, impamvu iki gitabaye, impamvu ibintu bisize ko mu bitahura dive, ivyo niko ndavuga. Ariko navuze nti mpamvu mugiye nasuzugura ubutumire tirekanze ibiza kuba ari byoroshe, abipi byavuze nabyumvise kandi nabishize ku mutima. Abarazi neza ko numvise ikintu ndacyumva kandi nkagira ico no kivuga ko cyaje no gikora kuko Yesu muri ba bantu ngo dushirane hasi cyangwa se dukurane hagashambara tugire gutoya, nitwakora ibintu bituma bitumanura nta tuzoba ko turaja nkuko yavuze Amipo. Naje nasabye iyo deju hama ku munsi wa gatatu ndazi ko biri kose nzobafise ikintu mvuga burya n'ubuse ikibazo gihari, ni ibibazo bibiri nubwo tutoce mu bindi byakure. Ni kubera iki twakuwe mu higanwa ntibabitubwira hoho none ko batabitubwira ko twakuwe ko twavuyemo, kubera iki ama video yacu bayerekanye kuri finale. Burya nasanze ibibazo bikomeye ari ivyo bibiri, sinzi ko nihenze divi no kwerekana ko CEO ni cyerekeye amavote. Nibazo Auguste Oga naguciriyemo mbabarire, ejo nyine tugisohoka aho hantu ebe abantu bose babona uko byari bimeze gushika ino saha, ariko iminsi ibiri umunsi wa kabiri ugiye guhera ayo mavote bataraya posta, mu gihe bari banatwemereye yuko baza kuyavuga mu bantu, ariko ntibigeze babikora. Hama ikindi kintu naco nagira ndagusabe, ico nubwo twebwe twari twakuwe mu mahiganwa nari nakivuze narisa cumva, mwaravuze yuko muza kuraba CV, mwaravuze yuko hari amanota muzoha CV. Ndibuka yuko mwigeze nuko dusaba ama CV yacu, sindakubeshe njewe ndakubwira ukuri, iyo mwaraba n'ama CV hari abantu ku ruhande rwanje bafise n'amaseva arenze twebwe batatu, jewe Mona Landry dushake tuvemo kubera tutatanze ama video hakiri kare.
ariko nibaze ko n'abandi bagiye barakigarukana kubera iki hageze muri finale ica CV mwari mwemeye yuko muza kugiha amanota mutigeze mugiha amanota muha amanota video muha n'amanota amavote yo kuri site web gusa. Mbega iyo mukuyemo ikintu muri competition murakimenyesha abantu bari muri competition canke ni mukibamenyesha? Nimba mutakibamenyesha iyo bari competition iri mukuri canke tuza kuvuga yuko hari ibindi bintu biba binyegejwe indani abantu badakwiye kumenya? Hakoje cyane rero muravuga jewe ndakunda ibintu biri mu muco ko nta buntu muzima yotegura ibintu kugira ngo bize kwica brand z'abandi aho zo badugije uko cyo gina cyo uje gukora uje konona aho ndakumva. Niyo mpamvu navuze nti mu iyo minsi ngaho ibiri uko nagiye nababwiye ko amasaha yo ngaha nayo iwacu bururu yo tuva aratandukanye. Je hano nkuru buzi burenga bubiri hari yusagumanya wangoye rero ariko iyo nshyizeho program avuga ati uyu munsi uyu n'uyu nzokora iki kintu ndagikora size ko mu gitabo icyo kintu abantu bari mu bihugu barabizi two turapagasa. Rero iyo telefone nka president staff cyangwa utwara jiri cyangwa utwara Irebe FM turavuga n'utuntu tumwe tumwe hari ibintu nk'ubu ndafise ibyo nzogenda kubaza rero iki ari imyidogo iyi nk'umuyobozi mukuru sinzi ko mu bitaho hamagiye kuko nasanga hari amakosa yakorewe abantu bari mwihiganwa nko byukuri nzosaba imbabazi. Nzosaba imbabazi ku Irebe company kuko burya ikibi sukunyerera ikibi no guherayo kandi ikibi no kureka abantu kumengo umva kwitwara nko kwerekana kumengo uwo muntu ntafise yovugira ntacafise yobaza. Nicyo nzi mugabo ikosa rirashobora kubaho ugasanga Irebe company afise ikosa kandi cyari batwaje nka mweneyo ariko nari navuze yuko no mwanya tukiri kare navuze ati ku munsi wa gatatu cyenzo afise inyinshi y'ibintu byose ko nzabona namaze kwegeranya ubundi ko ndegeranya ibyo ngahubwo umwana akoze abashimye ku cyone kiganiro n'abashimi no kuntumira uko naje ubwanje hariho byinshi haro kwikumviza umuntu reka kwibwira ikintu ashaka kumva niba ujya kare kivugamo kumva ko ababaye. Mu bumuti no mwanya mukuri sinova ndashasa imbabazi nko kandi ko arabisaba kuko no mwanya sinda nababwiye ko ariko nababwiye nandi umuntu nkuko yavuze mi pronanti nawe ndakuze bikugiriye cyo kubabaza. Navuze rero ko imbabazi mu kuza kuzisaba atacagabanije ko mu gihe eje kuvugana na staff na jiri byose twamaze kuvugana kubera ikibi nibi byagenze ukunuko murakoze. Okay, ndashaka kubaza ikibazo. Baza kwanza guhera mbere muri competition je ndibaza yuko navuga ibintu vy'amaskandal vyoba vyaratanguye même avant hagisohoka liste y'abantu bari muri competition bakiri 23 je crois. C'était 23 personnes, hein? Nimba ntibagiye, c'est pas les 23? Ok. Ndibuka ko menga c'était 23 personnes. Donc, hariho ikibazo ca mbere nshaka kibe direct kugira ndakibaza mu cukinyishura kugira ngo ntihavu cibagira. Donc c'était 23 personnes. Abantu baravuga bati bon, kwanze kanangura mvuga ati gushima kuco wakoze initiative nziza wimviriye vyiza. Abantu benshi batarakora hano mu Burundi umuntu wa mbere yimviriye kuba influenceuse n'aba-influenceur. Ikibazo ca mbere cyavuga ati kuki itagira catégorie parce que clairement il y avait harimo abantu batagira na CV. Sene mavuze yuko mwasaba CV harimo abantu vraiment nta CV nimwe bari kwerekana sinzi ko ariko mwama ari mwarabipanze mugabo sinzi ko bari erreur de ma part c'était yari navuga gute mumbabarire sindabinjiriye mu kazi kandi mumbabarire cyane mumbabarire cyane cyane muno tumuje turi ku kazi ariko nta cekana ihangane nk'indi minota 10 basi
Ego bakireka ibibazo bifasa ona ariko ndavuga ati sinzi yuko ariko mwamwe biteguye ko mwari mwavuze yuko hariho nk'ibintu vyagiye biraza après donc nk'ibiza amasevere y'abantu bavuze yuko babimenye meme muri finale ko nk'ibintu vya video bagiye kubimenya haheze imisi hasigaye imisi mike kugira ngo finale igere donc mukaca mutanga na deadline ntoya. Okay, I think. Okay. Uriko muramwumva? Nariko ndavuga ati. Vuga rero. Okay. Ndavuga ati hariho ibintu ukuntu byari bipanze umenga nta safari ufite umenga uri umuntu umwe uri kurapanga ibintu byose uri kuripanga ibintu parce que ibintu byose byaza biraza mu nyuma donc mwaramaje ko organiza competition kuko umva Seven yari kuza hariho abantu bamwe tutazi niko na kimwe ciwabo kuko par exemple Mona arafise Seven ndende hariho nkunda atakintu na kimwe afise. Hama kuri question y'ama video ndavuga ati kubera iki hagi haraba amahota muri communication yingene mwa programmer ibintu vyanyu. Naje kubaza Ikibazo cyambere cyari ico. Reka tugire ikibazo vyose. Isaac tugira ko nawe akabazo kawe mugire fast amace yishura ama jewe kingira akantu gatoya gusa ndamubaza Isaac. Nani jewe Oya Isaac gato abajije kenshi Isaac kuva duga narabaza Isaac baza amahoro Isaac August Burundi muravuga boss Namaro boss ego je mumbabarire derukana na kera ariko ubwambere ndabashimire bimva mutima kuri initiative nziza cyane mwagize mwazane création ya bien cyane PJ Classic FM radio yacu turi mubayishikiye cyane guba cyane vraiment félicitations bakwiye gukezwa rero je ndafite tumaze gusa duke cyane nihuse cyane akabazo ka mbere ikintu cyose kiba gifise objectif, ikintu cyose kirafise objectif ya best influencer mwari mufise ico mugamije cyangwa ico mwari mukeneye gushikako. Mbega akabazo kanje mwaragishitseko ico mwari mukeneye koko mwarakironse canke bado like harutu tukibuza ko nakabazo kanje kambe mwagirirwa amahirwe kwibuka kwishura mukanyishura muzaba mukoze. Akabazo kanje kambe kakabiri muremeraho ko hari utunenge cyangwa dukosa uko nta nyambura kane agahonze nko mwabivuze ariko muremera ko hari amakosa yahabaye mu itegurwa cyangwa se mu itanga ryino award ayo makosa yo barayahe nukaza kanje kakabiri mbega muremera ko hari amakosa yahabaye utunenge twari utuhe nimba tutari gutarabaruye bariko baravuga ati bon umvise ba Landry promoter umvise n'abandi bariko baravuga ati ba pro bose ati nukuri twebwe muravye mwarakoresheje ama brand yacu mwabamaze ibyanyu ariko koko ibyo ntacyo byari bitwaye 3 million tushaka twinafise narenzayo gusa twari dushaje iteka mbega aho bari ikintu kugira kogwa cyangwa se kumurumvira gukora nimba ntarenge nimba nyihuse cyane ushaka kumenya kuko mwatubwiye ko mufite inama na staff hari ikintu muba ko muriyumvira kuzokorera abantu kugira mu bahanagura musozi ko Greta mukinyi yavuze Greta yeje kakajya avuga ati jewe professionnellement nzoburanira agateka kandi cyo kintu yagiye kifuza ati nzoburanira iteka ryanyu Landry promoter yibutsa cyako amashami yavuga risize iryo teka ryari iryo canke uko muzobikora sinzi bo ndahejeje akabazo kanje ka kane ari naho kanyuma
ni message naronse hari ndiko ndayisoma ngaha n'umuntu yitwa Joseline muba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaranyandika message ndavuga ati nzokabaza nanje abateguye kino gikorwa ati Isaac ndakuramukije je ndakwikirana cyane ibikorwa by'abarundi yitwa Joseline muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ayishaka kubaza mbega ino best influencer ama award ariko arategurwa Isaac Ozina umukubito mwebwe kubera iki mutagiyemo niba baronde bavugishe cyangwa nimwe mutabishimye siragize ikintu kimwe namwishura message nayisumye ko nyene niwe uracari uko nyene nashaka rero mugire ico mubishura abantu mbega abantu cyangwa se ko batajemwo uyo Isaac na Ozira koze na umukubito ariwe Gael niko mwabishatse canke hari impamvu mutabashize mu zima zibariziye murakoze murakoze ikibazo ca mbere watangaye kubaza wabaje ikibazo cyiza wavuze uti eske ikintu mwari mashaka guhangira mwashaka kugera ko mwarigeze ko ubaza ko ico wahereye ko iza kibazo uranyibutsa ego bo twebwe ihangiro nashaka nk'umuntu naza icyumviro ihangiro nashaka gushika ko sindarishika ko n'umwe kandi ejo ntirizogegwako nahijya ejo ahubwo yashaka kuzogegwako n'uwundi azodukomoka ko cyangwa azoza ukujya umuziki watanguye uke n'umunsi ukabona uno munsi mu Burundi umuziki umeze neza ndiko nibi bimeze iyo nza kubikora mvuga yuko nkuko mubivuga ngo nukuduza Rebe FM ngo nukuduza ngo company yanje nayi kuvuga ati nabigeze ko basi n'urugero mugabo si cyo kintu gena bizana cyo kintu cyatumizana kintu cyumvira bindi we pepe umuntu wese afise uko avyumva uko yovyumvira n'uburenganzira bwiwe ako kiri umutima wanje kindudubizamo nuko nshaka kubona ni nk'urugero urabona ko Isaac murafise radio namwe iradio ni gwajira yize urayifise urazi uburyo iradio twara byangireho cyo rero ko turakora ibi bintu cyambere murebe kuri afi ku mafishe yose nta sponsor n'igihumbi twarose ku kintu nta sponsor n'imwe twarose ku iki kintu byari byoroshe ko tuvuga tuti turavyigije imbere hari byagize ukunuko ariko kubera duse objectif itari no musi atari ni yeje atari yahejya hejo twagiye uyice mu ishambo ziko ririmo ingwe uramenye ko hagenda nawe uyibonye ntibukanga nkuko yukanga utari uzi kwirima rero jewe sindagira ku cyo nkeneye kubera icyo nkeneye si nyungu zanje ni nyungu rusange nkuko cyava ni nyungu zi radio ibi natangwe kubikora je natangwe gutegura ibintu by'ama concert kera cyane Isaac urabizi ko je muri nganategura ama concert meshi ego nshaka gumuco abantu bamenye no munsi tahava bibaza ngo gaste yatewe ibintu ngo byaduze ngo Rebe FM narandi promoter abizi nami prarabizi benshi barabizi jibi ibi bintu nabitanguye mu 2008 ntegura ama concert mwaruse umuntu bitwa Kitoko aje muhinga nige namuzana abana bani bozi irabaza abantu baduga ruguru ndavaye Bujumbura nige nabadugana ko ndabikunda numva shaka kubona haraho bigeze fise mu nagico naterereyemo kuko mwese ateza kugira icyo atereye kugira ngo igisata yo akunda gitera imbere rero muri make je wihangiro ntaje nageze ko tasino nakwizeza ko nzorigera ko ejo ko ndabona ko mu rugamba rukomeye urwa mbere n'urunyere ko murabona rucera ubuno munsi uho bitanguye kuba sibyo gadef August niba tari banga ihangiro rya Gino Award ni bo ihangiro nuko umuinfluencer mu bindi bihugu umuntu akomeye cyane ni wa muntu ashobora kuronka amafaranga asoma na radio uwe urafise radio ufise abakozi bihomba ku kwezi ugira gute ugashana umuinfluencer umwe wenyene arosa amafaranga akwira promotion ikintu akaronka amafaranga yo kugura muri radio ubwo usanga biwacu abarundi nibatahura ivyo abantu beko barakora ihangiro no gutahuza bajya abantu no gutahuza bene wacu ku influencer umuntu akomeye ubwo mu influencer naye agira ikintu azoshikako atari urabona ko nk'ubu kwanza nk'ugenda nabaye desiko tubazo twiye turabamo umugabo nabivuze nti staff sanitaye ko amakosa kuko nabo ntibarambuye bituraganira bambarire bati ibintu byacu byagenze ko twarenganizwa hacu natwo byatugoye na dive murabitahura icyo kintu ko turi mu bintu nkibi tuze duhukura abantu twakwitwitondeye kuko twitwikana n'abantu benshi ari baciye ubwenge
ko staff no mwanya bazira kavuga ko nabonye muri commentaire babaje ko ndiko ndasoma na commentaire ngira nishwe commentaire burya staff no mwanya je nta kusana itaye kubera ntirambarira bati amipro yakoze amakosa ya rande yakoze amakosa ya iki niki ivyo ayo madetail turayajamo yaba staff nta kosa ndarishirako ko ntituravugana yaba rande cyangwa yaba nabandi nta makosa ndabashirako kuko sindaja muri staff ndani ngo menye ivyabaye uko bimeze donindo yabyo icyo kakana nkabadagakuyemo rero icyo Isaac yarahejeje kuvuga jewe iryo hangiro ndaribona neza ko nzorishikako umugabo nuko ntorishikako jewe Isaac yamaze kukibona kiciyumviro niba nakizanye ntabuze wacyumvira yashe kugikora aragitinye yatinye naho bari binyene ahantu hose abantu bari imeye n'umudende wa ruguru ndarima gushika umushike biragoye mugo urimi ugira kabiri harimo ahantu heza imishikiro turimo ni nyene ni tubazo turatwe gura natwo byamunzoronkera inyishu ku maje kuvugana na staff ya rifse bibikorwa mu ntoke uko nta kosa ndayagirije ariko ihangiro ni impaka je ngiye mu kintu simvayo haduga hamanuka ngumayo kubera yuba nabikoze kugira ngo ndonke abo bantu muko muravuga ngo rebe FM bayimenye biki navuga ati nabihejeje none si ibintu nzokora umwaka umese imyaka ibiri ni ikintu kizoba mu irebe company gitegurwa buri mwaka ego aka kabiri rero Isaac kagibutse wadoma gusa ko ndavye kuvyamba jije utunenge twabaye twari utuheho uratwemera tunenge no mwanya nabisubiyemo sinshaka kuvuga ko nokomera utunenge ntavuga na staff kugira ngo turebe ibyo staff yariko irakorera ko byose kuko ahubwo ikintu nshimye ngiriye muri staff nzi icyo ngiye kubaza nanje sivyo gayeme kugira ngo ngire n'icyo ngiye abarundi kuko nabivuze aha tuko tukiyana n'abantu baciye ubwenge kandi bazi ibyo turimo sigura gushaka uno mwanya bwana August ntiharamenyekana n'ico muzokorera bariko bararira balandri ba mikrobande n'ubu kiramenyekana kugeza ubu ariko bararira hariho n'igihe wosanga muri staff bafise nabivyi wabo nkuko abavuze staff ntakiravuga no mwanya ari gihe rero twumvize impande zibiri reka tube nk'abavyeyi hagati yabo reka tube nk'abavyeyi babo ivyo bavuze staff muvyo bavuze bivanye n'ingene maze kubikurikirana bavuga yuko cyo baho yari video baratevye gutanga video sinzi ko ari baravuze bashimangiye n'ikintu cya discipline zakigenda azi neza ko umuntu utahura ibintu turimo cyane kandi cyane ndabizi neza ko uri wakiramo ibi bintu ariko no mwanya ntitujye ndumva nyine akababara ko gahari kuba nanje ndi umuntu ubaho gahara ukababara ariko no mwanya ntituvuga staff yavuze ikintu ko staff ni staff nyine naje uri naza mvuze ni naza ngaha nje mvuga ati staff rero tuvuye kuvugana ngovuga ivugo ariko ndavuga nzovuga mvuge iki kimeze uku cyagenze uku iki kimeze uku cyagenze uku ariko no mwanya sinovuga bakoze ariko biri barandri cyangwa kuri ba mipro cyangwa no kwandi bavuyemo cya kuri staff mu gihe hari umunsi wo kwicana staff kubu ubyo aba ariko baravuga mwese mwabyumvise nange nabyumvise ndi umuntu staff nayo rero tureje kuvugana ndaza rero nkavuga nti niba nzogira indi live niba nzobicisha mu ikete kuri uburyo bwose bizobamwe uzobona umuco kadukwiriye icyo kintu mugabo umuco udatuma abantu bahungabana cyangwa se babona kumenya nta gaciro bafise cyangwa n'abandi mugabo hatanga umuco ukwiriye kujye bi urakoze cyane bishe nk'umuyobozi kandi rindira gato imbere yuko mubaza mbaza akabazo ko agiraje ku kazi kubazo ka nyuma ntarakama nkuko message rindira cyakishura nyana mubaze gatoya muce mubandanya mubaza August agiragenda August namanya oya rindira mbaza mubaze kano kabazo August wavuze ko byibure bikunze Imana iduha ayo mahirwe mukavugana staff ugihe ushobora kuza kuduha igisubizo ushobora kuzovuga iguzotanga igisubizo swat kuri kwikete cyanye ushobora gukora nawe live cyangwa ushobora no kwemera two dugutumira kuri no live cyangwa ku zindi live ugatanga icegeranyo cy'ibyavuye mu nama yawe na staff
ni ryari ni kuwa gatatu canke twihe igihe kingana gute kabisa kwera ibintu birihutirwa tunarinze kuzo bitanga muri weekend mugabo ngira ndabikore mu kuwa gatatu zabitange kuwa gatatu yego ubona wodukundira ukazoza tukabitanga muri buno buryo kuko biba vyiza ko bikiba bien communiquer ku bantu benshi Dizo ukurondera views imana sibazo twumubaza pani views uravyumva ibibazo muramubaza oya guys adorongera ubundi buryo bicisha nko mugabo twe tuma dufite ibibazo byinshi Alvin bazi ibibazo bigana so ndagize mwiriwe na bwakeye Auguste aho neza d'abord ikintu wakoze turagishimira ntanya bura gahunda bacibuka n'ikibazo cy'ikirarane cy'iwanjye cyasigaye bano bafite ibibazo bibiri ni ukubaza gusa ikibazo cya mbere ati eske kuza kuri no live bari baguteguje no live bigeze banteguza kubera yuko nabisubiyemo tubona abagiye kudumana w'abantu ko nubona ntawe sinshaka gusuzugura umuntu banyandikira ambye ati twagizwe kuri live nabimbariye ubuturi aje nk'ambasata twabikubariye mbere yuko dukora cover ego hari haza gato nakwandikiye kuva Trésor yacu y'u Burundi boss ego Trésor yacu y'u Burundi nakwandikiye ndasaba live Trésor mu Burundi nari ndishuka turi saa moya nari ku kazi kuvuga waciye unyishura 15h yacu y'u Burundi umva nabikubaje ntanakoresha na cover kandi live twayumviriye ejo kubera ko umva ibintu vyabaye ejo natwe twari tugiye ko live iza kubona umunsi ibintu vyabaye ejo tuvuga ati reka ndabimusabe ndumva kumaganiranije canke navyiteguriye urazi gituma ikibazo canje umengo hari umuntu wigeze gutuma ngo aje guserukira nagomba kumenya eske wamutumye guserukira mutavuganye na staff canke wewe woja kuri cover uje kutubwira iki mu gihe utaravugana n'ababiteguye c'était ça ikibazo cya kabiri cyari hari umuntu yigeze kutubwira ngo watumyeho yuko ngo bakoze ibyo we wifuza sino bambeshe rero biragoye ko umuntu ushobora kuvuga ikintu biragoye kumenya sinari bwaheze boss urumva rero hari ibindi Auguste yakora n'ibindi staff yakora ni bya bintu bigaruka ko kubera ikigihe yahindutse mu munota wa nyuma yari eske wowe waje kutubwira ibintu cyangwa waje kutubwira ibintu nk'umuntu wayirebe yateguye evenement azi n'ukungene n'amakriteri yarashizemo yakurikirana ukungene igikorwa kirimo kiragenda kuko ngaho muri ko muradu urabona hari ukuri muri ko muranyegeza Landry yabivuze mugabo bamujibije ngo maybe ariko ararengerana mugabo uwo muco kuko muri ko murakwipa muri ko murabitana ko Alvin nta muntu n'umwe yazibije Landry promoter numva baduha umuco bareke Auguste namahoro papa wanje naho neza murambabarira jewe nje ntinze kubera ko umwanya warambanye muke jewe cyambere cyo numva no gufelicita kubera ko igikorwa wakoze kirakomeye cyane kuko naje ubwanje ubwite no narindi kuva ku ntawe gushika ku mpera nubwo buri kintu cyose cyabaye muri kijya kibanza biheza bigatabwa kuri wewe kuko urumva wewe ni uri boss byose biza ku gatwe kiwawe icyambere cyo numva no gufelicita kubera ko wakoze igikorwa gikomeye cyane no vuga gushaka kuri no munsi yandi maradi atari ko arakora icyo wakoze ni ikintu gikomeye reka kwanza maze ndagufelicite ariko kandi ikintu nshaka kumenya kubera iki abantu bari muri staff kubera ko kibanza je nari ndimwe mu Kenzi yari yicaye imbere abere wasa neza urumva umuntu aba yabifatiye umwanya kugira ko mbura aje kwisiga yitegure amipira yambaye neza ndetse na video zabo turazibona ziragaragara zira video bakoze mu buryo bwo kwipromotinga canke bashobore kubatora je ikibazo kiza ni iki kubera iki abantu bari muri staff kumbure no muri staff narabonye harimo abagenzi ba Mokenzi ba Miko batiyumviye bababwira ati ntimwirigwe murazi ibintu byanyu bimeze uku bo bakabibona surprise
bariko baravuga ati ababaye abambere naba ababaye abakabiri naba abatibonye mu nibi muri ico gihe urumva ko staff ariyo ifise ikibazo ndetse binashoboka ko umuntu ayihana mukuye no kuyihana kubera ko gukura umuntu mu rugo atazi ikintu na kimwe akabibona mu kibanza si ibintu bisa neza biheza bikazana ishusho mbi kuri wewe urafise ukuntu wipangiye ibintu byawe neza staff yawe urafise ukuntu yapanze ibintu neza ariko bakavyonona ku mwanya wanyu benshi rero barabifuza kumenya kubera iki byabaye uko onye bashaka umuco mu bisanzwe bamenye why byabaye uko abantu bakabimenya bamaze gushika mu kibanza ndetse banateguye n'imyambarire bari bambaye muri cya kibanza. Icyo kibazo ntakishyuye ko navuze yuko ibyo ibintu byose kuza kuza iwanjye uko ari byo nazo cyumva kandi ndetse n'irebe company ariko nanabivuze arabisubiramo ni ko taruhari nabivuze buri gihe cyose bimaze kwizera abantu kabaha uburenganzira sinovuga ko twakwepanye nabo cyangwa twaravugana ni jewe ntari bwaronka umwanya navuze ko tuteza kuvugana ndose abivuze ubuzima bwabo buragoye abari muri bivuga barabizi kandi ubuzi dukora si ubwacu dukora amakampani y'abandi ushobora gusiba ngo uri mu bindi uko nina nasiba nivyo ariko ndakora mu gaya sinze gukora n'ibizoshoboka ive ndabeshe cyose erega Antreta August Antreta na sadde bivugana na biragoye Yesu novuga ku ruhande rwawe vraiment nukuri réussite je novuga ko irimo kubera ko uri gihe ikintu hariho ukigitangura utegerezwa kubona utuntu tumwe tuzotuma ibikurikira tuza kuvamo twatuna atari twiza nukuri ko Imana jewe staff novuga yuko ari yakoze amakosa ariko kuri yo urumva ko azanye idea nziza ndetse tunagutera n'intege ku mwaka uza wongera uyigarukane wongera uyizane nibisanzwe kugira icyo abantu bavuze kutunenge tumwe twagiye turaba muri iki kintu kanaka kumbure ntibize binagaruke iyo staff ngaha nituyirenganya iyo staff mukire staff yari yamyinga nituyirenganya Albert kan cyave numva muri finaba yavuze gusa Augustin mbabarire gato kantu je nagira ngende ndamubwiye Augustin Bwana Augustin jewe ndahejeje Augustin cyo no kubwira boss wanjye kubaza Augustin ibyo ukora Landry ndahejeje umviriza ndahejeje hamwe cyubaza cyabanuka nagira ndamubwira ati uko biri kose Bwana Augustin naho bose ariko nkama awadi miliyoni 3 bose nari kubura amajambo rero hatsinda na batanu jana agatsinda umwe urakoze ijoro ryitse yo Isaac ragi okay sasa David yewe nibaza iyo August yamwe usura ku kazi nabo bagije bari kibazo nagahebye none ko nagahebi kubera nagize isoni zo kubasiga kuri live kandi ko murambaza Merci sana sio, merci sana kabisa. neza kuko nivyo nzoja gukosora sizo bikosa ntabibwiwe August mambo yaje poa ufresh ndugu yangu uko poa bro iti yanje jewe ndibaza umwanya munini yanga numvise ko wavuze ko wakora nkurikirana nakumvise je kandi banambwiye ngo nzimbara amahera abantu ngiye nimba ari biki bantu ngiye mbona ibyaro byanje ari birefu senda fina niba bimbi bikumya mu nyumba Ibiki. cyaduharuye Nakubwiye ibiki Veranda. Ariko Landry na ureke kudusetsa uzoba ukoze ve. Please. Dore gift baguhaye. sa boss je vraiment jewe cyambere kwanza arika je ndagushimiye ashimye kungere wateguye ibintu bateguye ibintu nawe nyine byagiye guhara mu gituma je n'igituma je ntazi ntashingira ntashobora kugira icyo mvutse cyangwa icyo nshikirije ndafise imbuga ndafise kwandika ndafise ibyo novuga basi kuba jewe ndakuzi byo nyine kandi nkaba nzi na target zawe fata n'imipango yawe
Nibo bintu bishobora gutuma jewe byashoboye gutuma jewe nifata nkashugira amarenzo atari meza. Meme na FC mu bantu bambaye hagufi cyane. Hariyo umuntu menga ari muri toilette na muting inuze. Ngo yarabizi yuko je ntegerezwa kuvuga. Yaranyitanze kabisa. Yaratunguye muri staff yagize neza kuba hagufi y'abantu bahuye n'ibyo bibazo. Yagize byinshi sasa. Mu bibazo jewe nagenda kubaze. Nivyo bamwe bavuga kandi Greta yabivuze. Bivuze yuko agiye kurwanira agaciro n'agateka. Ari Greta nawe yari visi y'utwa. Tsinda rumwe karasoma muri live cyane mu beauty iyo ntuze. Mureka ajya muri live ntawe mbona. So amatwi yawe yumva gute? Anizi. Bavyo bumvisana no mu commentaire ko baravyandika. Ni Starboy. Kana mu minota. Umenga ari muri toilette. Kakuduha show bro. Bandanyana ndi promoter. Okay, urumva jewe gas byinshi bagira je bro. Genda kwemera urabizi ariko kiya action kabisa je bana. Ana cyari action kibi cyane kabisa je kuri brand wanje kandi cyane. But gende sikuvuze kumwe munota. Nta kintu nakimwe jewe kubera ko je ndazi target za ushobora kuba wabihaye ari bagiye kuvyonga ariko je biconzi neza naho utacase kuvuga icyambu cyawe ngo bakoze mu live bataguteguje mama yamvyaye wewe ibintu byose byabaye hagiye urabizi nta kintu nakimwe utazi ahubwo nibiteguye kubivuga uyu mwanya rero wewe uri chef na kintu cyamba gukora utabizi kandi nawe warubizi yuko jewe ntarimo kandi wabizi yuko wanambwiye ati diesel zo bamaze gutanga video narabatayemo video ndagira barama collaboration kuri Instagram turagira ibiki video zari zizi byari bizi umva babivuze sino bisubiramo amakosa arahari sasa ikintu gihari jewe kijewe nusaba hasi wayirebe tengo umujama wanje tuzina urabe ibino bintu urabo kubigenza kugira bro hari abantu badutoye babona tutaba tuzi yuko ari abantu bonadutora babavye twubaha babafana bacu dukunda nebe bakazumva ngo amajwi yabo yapfuye yabaye n'imfamu ibintu birasari tumbera zikibazo cawe randira ariko mukuri ndiko ndatanga nka solution n'ukuntu zogenda je ibibazo mwawe baje bijyanye n'isi byo bwine bankuyemo batambwiye nabimvugiye kandi we bakuyemo gas jewe mvuga nshaka yuko ako kantu wowe ngende wicare ico kintu urabe ngene twe umutwambika izera kuko twe none divera za kuduha ijambo natwe nk'abanyagihugu basanzwe tuba turabumviriza ngo tugire ico tuvuze. Oya bazo ndi promoters. Nandi wajeje. Sinzi ikintu kibaye kuri Nandi promote. Arakorotse. Basi no kujya mu mavuga akajambo basi amajambo basi nzamukoze. Bafise akajambo kiruvuga. Jewe nk'umunyagihugu ndi ngaha namaze umwanya munini ndiko ndabumviriza. Sinzi kubishoboka ariko nyamba haza kuvuga abanyamakuru gusa nta kibazo. Abamenyesha bakuru gusa. Vuga nta kibazo. Ndabashimiye kuba mwana nzamuye ngaha amaze umwanya munini ndiko ndabumviriza. Amikindi ndagushimiye nawe nyene TV wakoze akantu kuko gatumye nka twebwe turi mu mahanga twumva amajwi yabo twaheruka kera twari tunakumbuye. Hama uyu muntu yitwa August uko abandi bagushimiye ariko turagushimiye ko ku bintu watangiye gukora mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Hama ivyo ko barakubaza twumvise ko byakugoye kuyishura kandi koko byategeza kugugora kuko nibaza kutari wabyiteguye ibintu biza kugushikira. Hama mu bibazo byose bagiye barakubaza je numvise ikintu wishuye
wumvirije amajambo atarenga nk'atatu uravuga ati je amajambo atarenga nk'atatu numvise ntayumvirije kandi ashize mu bwenge bwanje kandi n'ukuri nk'abantu twese turi ngaho uyu muntu yitwa Auguste ni ukuri kw'Imana ni umuntu twumva ko ari umuntu vraiment ni umuntu mwiza turavye ingene yagiye yishura turavye ingene yagiye yumviriza ibintu akongera akishura turumva ko ari umuntu atari umuntu ashaka kwiteza ibibazo ni umuntu ahubwo ababajwe n'ibintu byabaye ariko gusa bikongera bikadutangaza none ni gute ushaka kubura umuntu userukiye iyo radio ukaba ibintu byose byagiye birabatana kimwe uzi ushobora kwishura ngaha ariko rero navyo bibaho kubera bavuze ngo ufise ubuzi bubiri ufise ubuzi bubiri rero hari ibintu bimwe n'ibitegezo kugenda bicanga rero tuba tubikeneye cyane mudufashe rero n'ubundi tuzomenye iyo bihereye muzoba mukoze cyane hama ndabashimiye jewe n'ukuri mwanzaniye abantu nari nkumbuye cyane ba Starboy ba Landry Promoter ninda bakumbuye kubumva ijwi kuva mvuye mu Burundi se bwabo bumve Imana bahezagire mugobe mu nkorore nta kibazo mama mutihure mama Dangote Landry wanyumvise oui Augustin oui boss ariko nabwo bavuga abantu bose kandi nayisubiyemo no kuvuga bitari dashikuri ikintu kirekire cyane cyagutse cyagutse gute nuko ubu uri umuntu yeza guhuza impande zose mu gihe uhagazemo hagati izo mpande zose kugira ngo zivuge navuze ko staff ibyo bakoze atabyunzi bityo ahubwo babikoze kubera iki iyo ido nido nico nkeneye kugira ngo nzovuge navuye na staff ko staff nige nayishize siyo yanshize nige nayishize mugabo twebwe natwe abarundi nshaka ko twebwe tujye umuceri ushushe tujye umuceri ushushe ariko ujye umuceri ushushe uraturira cyangwa ari bito cyane turondera amazi akanywa rero mugabo bibaza yuko bazovuga na staff bakavuga ati burya rero izi ngingo twafashe uko zagenze kugenda haza nkazana ibintu byiza niho n'umuntu abeheze kuvuga umushiki wacu n'umunyagihugu mutoya azokumva ibintu ahubwo igikomeye ni ikihe ese kubera iki naje nkumviriza kubera iki nafashe umwanya wose ugenda byumviriza yawe n'umutima wo gukunda industry y'umuziki wacu kugira ngo no guha agaciro abantu bariko baravuga kwanza n'akazi nahagaritse rero abantu 12 manota bahombye dolari ariko ngaho ugasi tukiraho nyene uko mwari mwabipanze ko staff tegerezwa kubikora ugerageje kumviriza abakubwiye ibi nibi wamaze kubona koko nubwo utaramenya ukuri uwegere staff uvugane nabo wamaze kubona uko mwabiteguye ko atari ko vyagenze je ko twabiteguye haba ku mpande kwa staff uko byagenze kubera yuko ibintu twateguriye hamwe programa twateguye yateza kugera ku itariki 13 ikabiheza ibintu ahubwo tuza kuraba nize ntambamye zabaye mu ivyo bintu nibazo ya nico nashaka kumenya nimba umaze kumva muri bimwe mu ntambanyi zabaye ugaca wibuka kubyo mwapanganye na staff uko bizogenda ugerageje kubyo umaze kumva nimba utaravugana na staff nimba ibyo bariko baravuga cyangwa ibyo umaze kumva koko ari byo bitandukanye n'ivyo mwari mwapanze mu kuvuga Starboy uno musubizo by'amakuru cyawe kandi agukeza cyane bizogira abakozi babiri batandukanye niba kuri muntu hari igihe umuntu azobarenganya akubwira yuko bashize banyareye babwiye ko bafatamo ibintu katabye babwiye ko babikana niba cyo wintu kwirukana abakozi rero ngo bakoze nabi uzo bugize ikosa hamagara abantu rero bitari guhamagara bitari guhamagara ndi promota bitari guhamagara staff mvugane nabo bari kumwe yes abinyemerera Dive dafite akabato gato ataragenda sorry gato I'm sorry okay that's the how ni sawa ni mujamari ngaha
naringaha nta atari ngaha bari ngaha ikintu nshaka kuvuga si kindi ahubwo je shaka nka opinion is like my opinion sorry nuko wogenda ukabikora as you said Landry yavuze ngo uko biri kose ngo ulabizi je maybe ushobora kuba ubizi wikawushije cyangwa utabizi birashoboka ko ufite ubuzi bwinshi uri busy ndabyumva ntarajya hanze abantu bose bari busy sana mugabo twanyashaka gusaba vraiment ugerageze tout moyen possible ugende muri staff uburyo bwose bushoboka ugende muri staff ababiteguye from the beginning kuva bigitangura kugeza aho bigeze ubu I know ulabizi ibintu byagiye biragenda nabi nimba hari abantu babonye bafite amakosa exactement bakavuga ati abantu babituyemo na nimba ari kubahana ubahane twese tuyibona ati abantu baradekonye baratumye nani project yanjye iboneka nabi imbere y'abantu nimba ari kwambikizela barandi ba mipro barenganije ba Muna Warda nimba ari kubambikizela nimba ari akantu bashungusha ubikore tubona twese tubona ati vraiment bosi wacu alerekanya gateka k'ibintu ka objective yashahogera nimba ari abantu bagusandije kuko I'm sure ndisiri yuko kuko kuva bigitangura abantu bagumye bidoga till now so nashaka rero usura ugende ntiyabuze amakosa yabaye ntabuze ibyo babesheye abana bariya I know so wowe rero nk'umu professional twemera genda ugerageze urabe side zose nimba hari staff abakoze nabi muri staff yawe ubahane tubibone neza ati aho ndabahanye baratumye image ya project cyangwa ibyo nashaka gushika kubiboneka nabi ku bantu benshi ubahane tubibone nimba ari kwambikizela bamwe bavuga ati ndabambisizela nyuma ndabahaye agafana kuko tubone nabo nyine basi nimba bagiye kuko ndo bararira ngaha baze bagihego n'ubundi bagihego ngaha bavuga ati vraiment August yubahwe CEO wa Irebe yubahwe arakoze ikintu cyiza nicyo cyashaka gushika ko sino kuko twiteze ko solution twiteze ko solution y'ibintu byose nguvuga habeho solution ya nyuma ku buryo ataside nimwe yidoga nicyo cyashaka kuvuga vraiment thank you so much God bless you can keep going on. Thank you bro. Yumva naje nyene byose bive sinzi kubyumva ni bya bindi nyene navuga kandi kibazo ni kuguma Ive mutama mufelicite kabisa yarakoze je ndamufelicita sana rego nzibona ndabutumi ndatumutuma ko nuko tuzi neza icamari igihugu n'umugabo kabisa yakoze ibintu bizima pe nubwo nyene ikintu kibaye kugira ngo oya so nukugira ngo hose nyene mu mande zose ntihagira abasigara hari utu separation ndamuho muco kuko numvise abishimiye ko cyane cyo mumenya mutahure ko twese yaba bajya abantu bari muri staff nta numwe atari mu generation iwacu twese turi bamwe ko turi bamwe rero gabo arashobora kubaho kwihenda kw'abari mu higanwa cy'abarikoresha ibyo bintu bibaye rero bikaba nibaza neza ko icyo gihe staff ikoze ikosa riboneka kabisa si staff hano n'ije mwana kuko nagiye nobaza ko n'iryo kosa ryabaye urihe ibyo hariho niko ndashaka kuvuga mpamvu navuze nti hariho uko umuntu ashobora kuvuga ati reka jewe kugira ngo ibintu bigende neza kuko abantu bo bashaka ko uno mwanya bumva ijambo muvuye mu kanwa ngo abantu bararenganijwe safu ugiye guhanwa nibyo abantu bashaka kumva siko bimeze umuntu azi icyo two turashaka kubaka siko byo ngo byogera sio dive yes mukubahana ahubwo bikwirikira bakuramo ino live yazogaruka yubaka abantu bari ko arashinga intahe ibyo ni gutyo byo barayive kozo barayive ifise umuco ukwiye kuko navuze staff nawe staff ntakoze ibintu jewe ntazi kuko nere gushinga ibyo gushoboka ahubwo no kureba yabikoze mu mwanya wo cyane ariko ko kureba yabikoze mu mwanya wo essentiel sikudonda no kuvuga mugabo staff kugeza no mwanya kugeza no mwanya novuga yaba Keri yaba Landry yabandi yaba reka Landry cyangwa staff bo barazinanye natwe turazinanye sibyo nk'urugero ariko rero icyo dushaka ko abarundi no mwanya
sibyo kuri ujya tugutange rero utegerezwa kujya mu mizi y'ibintu tukabizana byose kavuga tuti burya rero bagenzi aco bitwaye no kuza kuri bavuga ati ni kuri rero kampani twase yari guze mikro twase imbabazi icyo ijambo ry'imisogo ritatu jonanira kuvuga n'umuntu umuga imagine ntaguciriyeko gato boss urabita ko tuzanye kandi urabite unochada uranze normal ikintu nshaka kuvuga sishaka kuvuga ibintu byinshi mugabo ndashaka just ana kuva mu nango bigitangura gutegurwa ashobora kuba hari utuntu twagiye turaba tutameze neza ukikawusha ukavuga ati sha uyu muntu areka salesha mugabo tambara ko salesha ibintu byagomba bifira hagati uburewe ya at the end turi ku mpera ya byose nyimba hari utuntu wabonye harabidoze ngo bamusize petetre ugasanga nkujya muri staff n'umugabara bagenzi aramusizemwo uriya baramwikawuje ko nkuko izaki yari yakibagegera avuze ati nakandi mwamusizemo nakandi mwasese mwarabiki ibinene ushobora kuba ari utuntu tumwe usanga twabaye ukikawusha kavuga ati reka ntacyo ndabe uko bizogenda rero twashaka at the end ya byose utuze tubone neza yuko hari ibintu utashinye bakoze bashobora bagukorena uko ariko urashobora kuba umutware abagufashe gutwara bakagutwarira nabi man yamaze kuvyishurako igihari igikenewe si uko azotudondagurira ngo yakoze ikosa niyo murumva n'ururimi rwa Tanel nta kintu na kimwe numvise ibyo Tanel yavuze nuko bizokurikira azokosora bimwe muri ivyo ariko kumbura azoduha umuco nkuko yabitwemereye of course bien sûr nzotanga umuco nkuko najimwe kuri no live ujya tuganire nibaza ko bitabidasa nuko ntari kuza ntibisa uko utazaho byari kuguma aramahane gusa bibaza byinshi nuko ubu twaronse umuco kandi ikintu cyiza cyane uko ndavuga nimba uko dukunda industry yacu nkuko twese twihangira kugira ngo industry yacu idumve dutere imbere nuko tumenya n'ibyo duha abantu gana kubu jewe nibinane kuvuga ati okay nukuri nirebe ryaragize gute ndasabye ubwo ndabivuga ko ndabibwiye ndabikore haco bimaze ahubwo ifukuza nkaje wenyine navuga ati kumba ahantu twarahihendeye nibyo staff ahantu twarahihendeye wala cyangwa hari twahihendeye babitaye kutariko reka tujye kubisigura ko babitaye kutariko wala sinzi ko icyo kintu tuganire nk'abantu ushaka iterambere yego sinzi divari yo muga ariko je ndibaza aha nta wundi muntu asiganye ikintu yovuga ukuri ibibazo ndibaza vyaheze kiretse ufise intererano abaye amasaha 5 yandi yongeye umva shift yindi nayihebye utonye yandi masaha 5 abantu muri mu makomantere muduge vraiment cyo novuga vraiment utama Auguste yubahwe urakoze kutongera reka ndamuduza ngo turacabikeneye ena mazina irandi promotion cyayinga ega landivuga ive oui kandi ubwo no mugira reka ntangundi mucyo abavo ngo nashatse guprofita abantu kandi ndamubwiye ati randi posting iri kintu agikora posting iri kintu aragikora n'abagenzi n'inshuti abantu bari nk'abatumbe mu makomantere bumve ko abantu ari inshuti ntibagira ngo twakoresha kugira ngo tuduze bende zacu ndari ndamubwiye ati ndakina ukuri nkuko nawe yambwiye ati Auguste nkene iki kintu gikora kandi riko nakubeshye nyuma ntagufata undi wazi no wofaka mukuru wawe kandi uzi neza ubizi neza yo hari icyo ukeneye ko tugikorana n'icyo hiro turagikora je narifashe mugari ne warasarije ku eba jega babimbwiye nta nashikaye bambwiye ati umushika ngama uramara amawe ngama nabyumviye ibyo byose nabyumvise radio kuriya bagize fresh bagize neza we turiya ya gusa ni bon ubu ndibazana amahoro menshi y'abakuriya mipro ubu ni bon y'amasitati yo kwidogagira agabanuka ndakudugirize nde ubitabiri wirinda abaniwe hari uwo mbona witwa Willy the Boss kandi baragira ande icyo watahuye no garanze
ntugende ndakanigini icabu ntugende urijana kandi naje uzombwira ndakurindiri amuteze iminsi kanda kuduze Willy ndashaka kuza gushengera Teddy Willy nawe ni n'umuntu muzima mushiremo kubera ko n'umupapa mwiza buriya nawe na supporting industry yacu David oui bana thank you so much mandungiye demand yeah bro mandungiye link mai mungene naje hiye twakuza je nta bintu by'ibikini twakuza je nashikanye ngenda fesha mikini utuza inbox ubire izi notes iyi note kungene je nshobora kuyironka ingene bigenda nyine nshobora kuronka amafaranga kuko utakoze kare no yikurako nive abasire bose bagiye naca nyenda kurumva abanzanye n'abayini baranduye nibona nyaje kugira tuganire Asa musanzwe ikiganiro ca nk'icyaheze kuko bose bamaze kuba satisfait icyo twari twanse n'ibyo bintu byari bimaze iminsi nyene ubona ko hari utuntu tutujambo jambo ubu rero dutegereje wewe namwe uzobipostinga uvuga ati ndabitabakiriye umuco bakeneye umuco ibyo ni uburenganzira uri mu higanwa uburenganzira buri mu higanwa uburenganzira bw'umufana uwo muco nawemeye kutegeza gutangwa kandi uzoza ushobora kuza utabanezera cyo kazubanezera biterwa n'ikintu ije urazi yanotsi yawe imigambi yamaze kuyipangira urazi imipango yamaze gupanga urazi ko je nzi ko ntegerezwa je mu batanu ba mbere ndabizi nabo murabizi ko nafiza kubamba iya no kuyipangira byose namaze kubiharuro namaze warambuye hasi mama waramara majoga basi iyo nka make basige ko umuriyo namaze kuti biharuro imodoka yanje nyine nzo agapfa nzi kuvana mu kibazo uragarutse umera basi sorry basi ndamutse Landry promoter na Starboy basi muramutse mama Dangote ndabakumbuye Dangote b'amafaranga ugasi numva ko yo yanyimye nagiye nzi ko ndayifata mu ideni Dangote nabonye wamwaye gift sha ariko uraza inbox ngo kanuzenya ka M-Pesa kumbuye bashe umva ndababwira yo bashe musengere batsu ibintu bitwe umva ndababwira yo ndabakumbuye ariko bashe ikindi kintu mwumvide ko umuntu yitwa August mana yanje ni umuntu mwiza ati y'urugamba yo Landry ndabakumbuye bashe ndabakumbuye Starboy ndabakumbuye sawa nera reka twakire Willy gato rero hora ndisabira amaranga ndiko ndisabira inoti naho ndafunze umunwa saba inoti n'izaronera zizogushikiriza mama Dangote zizoza we Landry Willy karibu je namaze gufata amadeni kweri murabo uzobigera bye tuzosubira Landry yo inbox Oui, murakoze ku mijambo bo sinza guteba mugabo narakurikiranye neza ivyerekeye best influencer award kandi naranavyanditse cyane ku marezo yiwanje ico gusa nagira mvuge ndiko ndakurikira ivyo abantu bose bagiye baravuga ndabona ko mengo quelque part arashobora kuba harabaye amakosa kandi Auguste nawe burya nuko atavyemeje ntabiyakana gose mugabo yasavye yuko tumuha kanya akagenda akavugana staff ico nicambere ica kabiri nuko jewe vraiment nashaka Auguste kumushimira kuko ndazi ibikorwa vyiwe ndazi umutima w'ingene umeze benshi ngamuramuzi vraiment ibi bintu ntibimucinega ahubwo yagize ikintu ciza cane cyo kugira ngo agaragaze ategure event igaragaza innovation na impact aba influencer bakora muri communauté y'abarundi rero icyo kintu ni ikintu cyiza cyane kuko ni nakaryo keza ko kugira ngo kameme abantu mwene abo bagaragara abantu babamenye icyo ni cya kabiri abatashoboye kujamo kubera imvo zitandukanye mwagiye muravuga nibaza yuko ibyo navyo Auguste ari ngaha yavyumvise
niyamara kubona yuko ari amakosa yabaye ifo ko ayo makosa avamwo ikigwa kugira ngo hanyuma iyindi event izokiza ahubwo ikosora ajya amakosa yabaye. Ahanini rero ni ibyo nagira nshimire nawe we watanze akaryo kugira ngo abantu baze gusohora ibiri mu mutima wabo, bavuge ibitagenze neza, bavuge n'ibyagenze neza, banashime na event yateguwe. Aka n'akaryo keza kugira ngo uhe abantu forum yo gushobora gusohora ikiri ku mutima. Ndibaza ko bamwe baba bari bafite ishavu cyangwa bariko baridoga, nubwo amakosa yoba yagaragaye. Ndibaza ko umuntu aza kuva nga muri kiganiro avuze ati au moins ndafise une partie des réponses zo ku bibazo nagenda bona. Nuko rero jewe nagira ndabashimire mwese, amansabe yuko Auguste ibi bintu bifate au sérieux, abone yuko ikibi sukutakosa, ikibi nuko ukosa hama ukikosora, hama ibintu bikagenda neza muri kazoza. Murakoze. Murakoze biri. Merci beaucoup ku manuro. Murakoze cyane. Chakumanure jewe ya gusa murakoze cyane ku manuro. Murakoze. Nego. Ubu nizere Karisa. None Landry Komota. Nurachasha kuturari. Inoti none unambwiye ko sesa $39 ari dolari siko wambwiye. Dondera emba. Oya si dolari. Nakwigishije ngero zivunjisha. Mbona bigenda. Ariko rero ubundi uriko nta mahera menshi arimo kwe. Aho nagari menshi nokuri. Nagari menshi kwe. Ayo ni menshi. Ayo nagari menshi. Mu bisanzwe ikindi kintu naco umusitari. Ahubwo duza ntuzenya duza revo yawe. Turaba dive kwanza. Dive urabona geze kuri ke duza revo yawe. Taburi gutanga amagift uduge revo. Sama revo rumbaza bayi. Bazobikwigisha omera arazobikwigisha. Ndagushimiye cyane rero ko kiyago cyiza. None bahezagira abo twanye bose. Nabona natsitaje banyihanganire. Byari ngombwa ko sinandi umuntu, byari ngombwa ko ndabayishure ibyo bakeneye. Ariko nta kibi kirimwo, ntaki twese tuniku waje kuri live wese nuko ashaka iterambere rya industry iwacu, kandi twese turi kumwe twakosorana, tukigishanya, tugahanurana. Nibaza ko byose bizogenda neza, ariko amakosa ntazobura kandi n'abakosherezwa ntibazobura, nkuko natwe tuba dufise ibyo tumaze gukosherezwa byinshi mugabo ugasanga hari uburyo tubitwara, uburyo tubitwarana. Yego murakoze. Natwe turabashimiye cyane kuba mwemeye kubana natwe. Ikindi nivyashika n'ikindi gihe atari no muri ibi turashobora kuzokenera ivyiyumviro byanyu tukazobatuma ko muzotwitabe. Ndahari cyane je ndakunda kugira duhana ivyimvuro n'abandi, ni naho twotera imbere. Nigende ko ntari menshi. Murakoze. Sizo ko bamanura rero nkaba murakoze. Sawa sawa.